bikomeye cyane yagarutse ko mbere ko mu kanya gatutuza tubiva ko yagarutse tangaza ati buriya Pep Guardiola mwe bamenyereza beza bambere kw'isi ati niwe bamenyereza bambere mwiza kw'isi Pep Guardiola turavye ibintu byose twatwaye muri Barcelona turi kumwe na Pep Guardiola vyari impeccable ati mugabo mwibuke ko nyuma yaho twatanguye no kuza turahusha mu Ligue des Champions kandi twari mu nzira nziza yo kwatahukana bigaragara ko nawe yemera mwari mu Guardiola abwizwa kumwemera kuko buriya Messi no wa Pepe nubwo na Pepe navuga ngo yarabaye igihangange abifajemo no ko yaratunze umukinnyi mwiza nka Lionel Messi nawe akunda kuba bivuga ati sije nagize Messi mwiza ahubwo Messi niwe yatumye mbo mumenyereza mwiza bon yagutumye mumenyereza mwiza mugabo nawe tactiquement umeze gute ko Messi kimwe mu bintu yagarutse ko kuri Pepe Guardiola kombure page natondere kari agafoto batwara igikombe muri 2009 ndetse no muri 2011 batwara triple historique bari kumwe n'una mugabo kw'izina rya Pepe Guardiola yagarutse ku kintu gikomeye avuga ati turi kumwe na Pepe Guardiola ikintu cambere nazopfa nibagwe nuko twakina neza ti buri equipe zose zumva zo kwigana ivyo twedukina ariko ntivyashoboka ti Pepe Guardiola no menyereza nabonye ashobora gukina ibintu vyiwe mu buryo bwiwe bwiharije atanu undi yo bisubiramo nibwo bukomezi bwacu muri Barcelona y'umugabo yitwa Pepe Guardiola nivyo twashitse ko vyose mandi majambo ashobora kwemeza ngo ashobora kuba yemeje ko mumenyereza bamumenyereje peut-être cyangwa no mu bandi bahari ko Pepe Guardiola ariwe mwiza bivanye nivyo bashitse ko kuko no munsi tugaruke ku kintu gikomeye cyane cyo no munsi umwe bamenyereza beza novuga Pepe novuga Carlo Ancelotti novuga Sir Alex Ferguson novuga Arsène Wenger peut-être mu bodohereje inyuma bitwa ko banagize carrière ndende mu migwi mu buryo bari remarkable ko mvuze Pep ndashaka kuvuga Pepe wa Barcelona mu gihe kitari gito ndashaka kuvuga na Pepe wa Manchester City mu gihe kitari gito unamuze ndashaka kuvuga Carlo Ancelotti wa equipe ya AC Milan ndashaka kuvuga Carlo Ancelotti wa equipe ya Real Madrid ndiko ndagarukaho babaye remarkable cyane nivyo bashizeko unamuze mvuze Sir Alex Ferguson ndavuga Sir Alex Ferguson wa Manchester United n'ahandi ndamuvuga unamuze umwe mvuga Arsène Wenger ndavuga Arsène Wenger wa equipe ya Arsenal n'ahandi no muvuga rero tugarutse nko kwabo dufate ibikorwa byabo naho bageze n'ivyo bagiye baratwara muri tactique zabo kuko Pep akina ibintu bitandukanye n'ivyo Ferguson yakinye Ferguson yakinye ibintu bitandukanye n'ivya Wenger yakinye ibintu bitandukanye n'ivya Carlo Ancelotti kandi umwese yabaye muri philosophie yiwe en fonction y'ivyo equipe ikeneye ukira n'ivyo equipe ikeneye dufate uburyo Pepe Guardiola yinje asubiriye Frank Rijkaard muri equipe FC Barcelona bwa mbere equipe ya Barcelona yari ifise uburyo imaze gucrea ADN yabo canke ishusho y'ivyo bakina yo kuntu Barcelona ibayeho total football gutembereza umupira tikitaka vyari ibintu vyabo novuga ko Pepe Guardiola yarabishimangiye nk'umwe mu bahabaye wanashimara abakinyi nuko no munsi umumenyereza wese aza kwa Barcelona iriya nzu yarayizi sinovuga ko Pepe Guardiola yari yatanguje tikitaka kwa Barcelona ahubwo yinjiye nk'uzi ijyanzu akomeza akaranga mutima ka equipe nkuko na Xavi yaciye nawe nyine akabona ngo udatembereza umupira kwa Barcelona biragoye ariko kandi Pepe kikwereka ko yametriza bino bintu nuko aho yagiye hose yaratwaye iriya tactique kandi irareisi usivye nko kwa Bayern bashoko baramwagirije kudatwara Ligue des Champions mugabo no munsi ndazi Bayern Dominique ya Pepe Guardiola iri capable yo gutembereza umupira gusumba Barcelona muravyibuka umwaka Barcelona itwara igikombe yarakuyemo Bayern bari bafise umugabo Luis Enrique ndibuka match kuri bari bafise Luis Enrique kuri Camp Nou batsinda Bayern 3-2 bibiri vya Messi na Neymar noneho kuri Allianz Arena baza gutsindirwayo Bayern batsinda iri kwirabarusha gutembereza umupira ari byo bintu bona ngo nuko Barcelona izi yuko iyo ntunze Messi na Neymar na Suarez babiri vyanse ngatuma umwe arafata equipe yose akayigaranzura sino Bayern Dominique ya Pep Guardiola ari kintu mupira utayibwo ni style ubona na Vincent Kompany buri mumenyereza no kugira ADN yiwe mugabo ibivisa hituruka fata Luis Enrique kuri munsi kwa Paris Saint-Germain yamaze ko akorokana iyi style yo kwa Barcelona kandi barayikina ukabona ngo bayikina kubera iki biravisa aho vyagize gute biravisa aho vyavuye mugabo cha turaba resultat batwaye iki mugira umunsi wo kugira nk'umugabo azwi izina rya Carlo Ancelotti uravye parcours yiwe guca kwa Parma kwa Milan aca kwa Paris Saint-Germain kwa Real Madrid kwa Chelsea kwa Napoli no migwe mu Italiano urasanga mu migwi yitwa ko yaciye mu ikomeye yaratwaye ibikombe mu migwi mito yitwa ko yaciyemo yarahinduriye profile kuko no muziyandazi Everton nziza mu mwanya muto kwa Carlo Ancelotti gusumbiyo Everton je no banarabonye ya Roberto Martinez yamaze igihe kirekire nubwo iyo yatwiretse mu isho nziza ko yamaze igihe kitari gito kandi yararamuye ba Manuel Fellaini n'abandi bagiye batandukanye mugabo no mugiye wamfashe Carlo Ancelotti ngo bavuga ngo ivyo Yagezeko ndamukompare na n'umugabo azwizira rya Pepe Guardiola nkuko kuntu Messi ashobora gushimanga kugira ati Pepe niwe mwiza cyangwa ngo ivyo bagezeko uno munsi umugabo azwi izina rya Carlo Ancelotti yamenyereje abakinyi babaye ibihanga ngo uno munsi bavuga ngo twarageze kubikomeye turi kumwe n'umugabo witwa Carlo Ancelotti mugabo bafite karite zitandukanye
Carlo Ancelotti ari for muri management, ari for mu bijanye no kwankadira abakinyi, ari for mu bijanye no gufata umukinyi mwiza atari karatanga ubwiza bwiwe akamugira mwiza, bwo bwiza bwiwe akabutanga. Buriya Vinicius uko atari mwiza, yari mwiza ariko ntiyashobora kuba yotanga ivyo uno munsi ashoboye gutanga. Ico kintu umugabo yitwa Carlo Ancelotti yagikoreyeko. Mu gihe Pepe Guardiola we twabonye arashobora kurema impano, arashobora gufata umukinyi twe tutabona from zero akamugira igihanganga akamuzana akamukomeza. Nivyo Pepe Guardiola ashobora kuraba abakinyi yamenyereje batwaye Ballon d'Or no Lionel Messi, kongera ko n'uyu Rodrigo Cascante yitwaye muri equipe ya Man City. Mugabo urasanga umugabo nka Carlo Ancelotti yaramenyereje Ricardo Kakara yitwara, yamenyereje Karim Benzema, yamenyereje Cristiano Ronaldo, yaramenyereje abakinyi no munsi barenga babiri bamaze gutwara Ballon d'Or ku nganje yiwe. Uyu muntu wari w'Umolande ntiyatwaye Ballon d'Or ari kumwe na sinibaza ko yari kumwe na Pepe, sinibaza ko bari kumwe. Mugabo urabona ko ari karite zibiri zitandukanye. Je uno musumbye ati gereranya Pepe Guardiola na Carlo Ancelotti ko nibo bamenyereza uno musi, numva ko ndiko navuga tumenyereza mwiza nibo nogereranya. Bon, Sir Alex Ferguson yarakoze buri kimwe cyose i Manchester, baratwaye ibishoboka. Mugabo uno musi ngiye kuraba aho bagiye baraca na trace zabo buryo zasigaye. Twavuga Manchester tukavuga Sir Alex Ferguson kuko sinibaza ko habayo Manchester imbere ya Sir Alex Ferguson. Mugabo mvuze Pep nk'umugabo ashobora kurealiza triple historique ari kumwe na Barcelona kongera akabikora kwa City. Mvuze Carlo Ancelotti umugabo ashobora gutwara Ligue des Champions ari kumwe na Mirai hindura ishusho akongera akayitwara kumwe na Madrid mu bihe bigoye kuko jewe ndemeza ko kubona umumenyereza atwara ibikombe bya Ligue des Champions ari kumwe na equipe iri ku rwego rubi nka Real Madrid nk'uko Carlo yabikoze biragoye. Kubona umugabo atwara Ligue des Champions triple historique ari kumwe na Barcelona akabikora no mu yindi equipe ni ibintu bidasanzwe. Rero nimba Pep atari uwa mbere ya Carlo no wa mbere ya Pep, ariko abana bamenyereza babiri jewe do mapart no kwicara nkavuga ngo isi y'umupira w'amaguru izokoma yibuka ko yatunze abamenyereza babiri bakomeye. Ni ivyo rero kuri Messi ati Pep Guardiola amenyereza mwiza, kimwe mu bindi yarangirije ko randi tunihuta cyane ati ibijanye no gutera penalty muri equipe hari abakinnyi badafata responsibility nka Ronaldo n'uwitwa Neymar Junior ati kiriya gihe nabuze igikombe cy'isi ubona ko twahushije penalty ariko mugabo nize yuko buri gihe cyose jewe nk'uburongo y'abandi ngomba gutangura gutera penalty, ngomba gufata iyambere, ngomba gutangura gufata iyambere mu gutera penalty. Burya ikintu kimwe maze kubona mu mupira w'amaguru, kwitwa umurideri cyangwa kwitwa umurongozi w'abandi ni ikintu gikomeye cyane, kigomba kugaragara mu madomene yariyo yose. Kuko no muzi je ndafise uburorero bw'ama equipe navuga ngo bagera hahandi nyene ubona yuko baza gukurwa n'amaseanse ya matilobi, mugabo kubera navuga ngo manque ya maturité y'abakinyi hakabura gufata responsibility. Je notanga karoro nko muri 2022 mu gikombe c'isi Croatia ikuramwo equipe ya Brazil, Neymar Junior yaje ko batsinda igitsindo muri prolongation barakigombora, kandi nako Brazil yatanze vyose, ba Vinicius bawukinyara basohora razana Anthony. Burya nimba ari equipe y'invise effective nziza yari Brazil, kuko nimba usohora umugabo yitwa Rafinha ukazana Anthony, wasohora Vinicius Junior ukazana Gabriel Martinelli, Rodrigo Goes akaza mu kibuga, yari equipe novuga ngo yuzuye. Muri 2020 bari bafise equipe nziza abanya Brazil wanashima. Tite vyamunaniye kuyimanaginga tout simplement. Yari buzi yo maturité mugabo ubona ko mugabo bari barangajwe imbere na Neymar Junior, bari bafise equipe exceptionnelle en matière de talent. Bashobora ku débloquer situation yose. Uravye ni Richarlison yari cyo go. Uravye ibintu nk'umwataka nka Richarlison yari ko arakora. Uruhande rw'ibamfuse Vini, uruhande rw'ibyo Rafinha, Neymar ko gukinira nk'umu numero 10, yari equipe imeze neza. Rero match ya Croatia jeje kubinsigira icigwa. Bagiye muri zanze matilobi, Neymar Junior ari mu kibuga, Marquinhos ari mu kibuga, Casemiro ari mu kibuga. Penalty ya mbere bayihereza umwana yitwa Rodrigo Goes. Bayihereje umwana yitwa Rodrigo Goes, umugabo yitwa Livakovic ayikuramwo. Amahigo ya Brazil atangura kugenda agabanuka. Ntangura kwiyumvisha ikintu kivuga ngo mbega ko séance ya Tilobi iba ari séance ishaka ubuseriye, ishaka babantu bamiza kabuye kabagabo canke baba grand joueur biyumva bavuga ati je ngomba kwazira ama responsabilité yose aza kuba muri equipe, kuko n'ubundi bipfuye bibazwa jewe gusomba undi mukinyi wese. Kuko namuzi tuvugisha ukuri muri Brazil gutsindwa kwa Brazil abakinyi bose bahari ugomba kumva Vini utangura ugomba kumva Neymar Junior. Ivyo reka twumve isa ya Safibu amadite tugaruka twinjira mu yandi makuru, ariko Messi yatangaje byinshi muri kino kiganiro yakoze kirekire, yagemo aratangaza mu byinshi bigiye bitandukanye duhejeje kuba duca ku mukanya.